yuko nije ngukunda kabiri naombi nifuza tani wewe kabiri menya yuko nije ngukunda kabiri maraya mate iminwe itangana niramukana ntacyo mfise umutima w'urukundo nzawuguha nyemera twibanire turi babiri mu mahirwe mu marushwa kabiri menya yuko nije ngukunda kabiri naombi nifuza tani wewe kabiri menya yuko nije ngukunda kabiri bajya kobwa n'abanyamafaranga murumva gerageza urabukungene ubuzima honyine ubayemo hanyuma ugenda wihanga abakobwa nk'abajya izokuzanira ingaruka mbi ndiko ndakubwiye mviriza Muhamedi nawe none nawe ko ufata ibintu yarizanye yarambiye ko nkunda washaje muri umukobwa aratagashya ameze neza iwabo ngiyana sinzika ababoss abatunzi umugana we mega aratagashya neza ambiye ko nkunda man umwadaraza amazi nkaje ngo nakunzwe n'umukobwa wo mu kibosi mbega ubu ndakubaza ikibazo urazi gituma atagasa sindakubesha ujya mukobwa usanga atagatishije rero utahabereye magabo muhungu katsika reka cyari karisha muhungu urazi niza amashuri yose ndaheza sivyo nahabire nimwe ntatonze mu gusaba akazi ariko narabuze nega cyari ibintu byizaye jengirere byasho mbana gukora none niyahure muhungu ndashitse ngahe inyuma ariko uraraba wipange nk'umwana w'umuhungu sawa ndumva ni sawa mugare ajya amazi zo kurawe yazareka ko byo kuyadana zakirikare nta kibazo ndaza kukujanira ariko ushaka urume yisoba imbere mu nakazi ka wegenda numva utaka kuvuga nabi kandi umugabo akuze urawe nkawe utakuva amajambo numva umazi reka shaka ngoro bye kabiri menya yuko nije ngukunda kabiri mbona ibintu uri kumfasha nkaho umenya n'ibisanzwe ariko si bisanzwe icyo nakubwiye kugenda gihagaze Prime wafashe ikintu kimwe washobora kundonderera umukobwa akunzwe na Sama kuko siribaza ko Sama ari karanyanka uko nyene arafise ikindi kintu kiri pembeni icyo nico kibazo cyonyine ufise Prime cyo si gito wacitwa gito kuko atari kibazo kiwawe ariko kubera ko ari kibazo gihanze umutima wanje jewe kimbereye kinini n'umutwaro ukomeye n'umusozi muremure ntabasha kurira weho icyo ni kibazo gitoya cyane icyo ni kibazo gitoya cyane gusa reka mena twenge ugomba kuzabikora gute ariko reka ndeke kukwinjirira mu uzomenya uko bigenza we ntugire ikibazo je ndafise ukuntu nzobigenza nkoshi tumanyetse wanje nzokwere kandi hadaciye iminsi ibiri wewe uzonzanira uwo muntu hama nanjye nzomenya icyo kumukoza kugira ngo amvire mu buzima bw'umugabo nifuza muri kazoza k'iwanje ntugire ubwoba none ko wiyeje ndazi uriko urijana
nakubwiye ngo ugende. Nakabazo kwa nyine office. Okay, genda basi, genda. Umura. Tribe, nijana neza kuzokinkorera neza, kivemo umuti umeze neza. Kabiri, menya yuko nije mukunda. Kabiri, naombe nifuza tani wewe. Kabiri, menya yuko nije mukunda. Kabiri, araya mate iminwe itangana, niramukana ntacyo mfise umutima urukundo nzawuguha. Nyemera twibanire turi babiri mu mahirwe mu marushwa. Kabiri, menya yuko nije mukunda. Kabiri, naomba nifuza tani wewe. Sawa? Sawa. Hamba. Karibu. Murajuka hoho. Oya sidabika. Mwamugeze ora maki. Wewe no nturi beta. Nitari beta. Karibu ngai wacu karibu wacu. Okay, naguruka cyagihe waza kusaba akazi. Kusaba akazi? Okay. Kuri biro? Hariya kuri biro. Okay. Nta kibazo ibona nagorane karibu kandi aha ni iwacu. Aha nane tuvoma amazi. Hariya ni mu gikoni. Ego. Mbata twabaye. Hama ujya munsi nakubonye umva ndakwishimiye cyane. Nkwimva ndakunda beta. No, hari ikintu gutangaje mu buzima bw'abantu tuba tubayemo. Ni jambere wambonye nje gusaba akazi kandi n'akazi naronse ariko tuba ngo urankunda. Yabonye ubuzima jambaye. Ubuzima bugoye nta by'urukundo nojamo. Ko byikunyangare cyane. Ndumva kumenga nta bintu by'urukundo nojamo. Kweli I'm so sorry. Kubera ko atabintu by'urukundo uyumva mu beta. Je nawe urabona yuko udakwiranye. Bibaye ubuzima wokora muri biro office biro nziza kora muri office ya bien janje ngahaye no gucana inkwi kugenda na mazi nakandi kazi mfise umva no nibishakunda I'm so sorry oya ico sikibazo ubuzima bayimo ngaha anya bwo hinduka mukanya gato ya cyane we nzoguha akazi kuri biro ubuzima bwanyu bwanzo bwindura beta please no sorry ico kibazo cyo bakono gishobora gukorera kandi wihangane reka mvoma amazi kugira ngo mama aza kora nkakoresha ibyo kandi wihangane cyo kugera sibyo. Nari namaze kwihebura narizi kutaza kuza. Cyari kubaho ko wewe uri umugenzi wanje cyane rwose kandi dukorana byinshi. Gavye bishasha rero. Ibishasha nivyo buri bishasha ni byinshi kubera urabona nko mu buzima tuba turimo bisaba ko dukora cyane. Hajya bavuga ati umutunzi akora kurusha umukene. So muri nosi ya rurema abakene burya nibo baryama abatunzi turakora cyane. Hama nabandi bantu baryama nabantu baba barasigiwe amatungo n'abavyeyi babo. Uga nka twebwe turondera icyo kudukora ijoro n'umurango. Ego bidusaba nyine ko dukora cyane. Kugira turabe ko twoshobora gutera iyindi ntambwe tukaja ku yindi level. Badoe hari umuduga nabonye ryari ushira kuri stati yawe narawushimye cyane. Urujya muduga waramaze gushika? No nturashika ariko uri mu nzira urikuraza. Ya muduga narawukunze cyane so ukazura mu kushitse uzucumbira nze kuraba. Fisa mahera kuri konti nzucenda ugora. Ndacha ku muduga mushasha. Wow. Ni byiza. Yes. Ntaribi ukize gushika gusa nzohita nkubwira urazoye ko dukorana ibintu byinshi. Yeah, thank you.
ariko n'ubu buzima tuba turimo ngerageje kuraba basi amapa nko ku ntambwe ngeze ko ku kibazo c'uburyo mpagaze neza kandi ndiko ndaraba n'imyaka ikiragenda kuba myinshi harageze yuko noshobora kugira iki yuko noshinga urwanje nkubaka urwanje good urabona muri nosi iyo ufise ibijumbu imbwa zirizana so I think kuko uri umunyamafaranga I think ntubishobora kubura umugore ariko ikibazo mfise ni kimwe nuko wa muntu nifuza umwe umutima wanje wishimiye sindi siri yuko nyene yohita nyemerera byoroshe. Braza ndakubwira ikintu kimwe abakobwa kino gihe ntabwo bakunda umuntu ahubwo bakunda umufuko bakunda inoti cyane ikindi naco mu gihe ufise ibijumbu imbwa zirizana kandi burya n'isazi zirakunda umwanda uyo mukobwa ninde ni sister wawe. My sister Oui. Ninde umuntu ashobora kwanga amahirwe nkayo so I think uzomwegere my sister uvugane nawe ubwanje je byanshimisha cyane kuko my sister yabagiye ku muryango w'abantu bifise kuturusha ujya mu buzima ivuye kugenda utera imbere mu by'ukuri my sister hamwe uwo mutwara byanshimisha cyane nkaza nakwita my boss. I'm very happy bro. Oh, bakuzimaniki urazi ko nakwicishije amajyamo. Amazi akaye tu. Oh ya tu. Mudani wa muvinyo. Zana wa muvinyo ari umuvinyo ukaze. Ndazi ko aza kuba ari ubwa mbere ubona. Zana umuvinyo n'ibirahure. Okay. Kabiri menya yuko nije ngukunda kabiri naombi nifuza tani wewe kabiri menya yuko nije ngukunda kabiri baraya mate iminwe itangana niramukana ntacyo mfise umutima urukundo nzawuguha nyemera twibanire turi babiri mu mahirwe mu marushwa biribiri. Sawa. Nibaze ko abo ngaba bahari. bari hejuru. Ni sawa. Murakomeye? Murakomeye. Karibu. Yego. Mwaje kitu muri abarinda ko muri Oya, linda sana. mugiye ko kwari kumukeneye. Sawa. Sigari? Yego, ugende neza. Okay. Kabiri menya yuko nije ngukunda kabiri. Mama bro, welcome kabisa. Thanks bro, merci sana. Tumaze igihe kirekire tutayaga. Sana naenda kukumbura. Mama, impamvu yatumye nguhamagaza hano hantu. Hari ikintu kindi ku mutima. Yego. Urabona ko dusanzwe turi muri kampani imwe. Ya, urabona akazi kameze neza, dukora fresh kandi urabona ko inoti iboneka imeze fresh. Hama nariko ndakubwira ukuntu. Yego.
by'ukuri ujya mushiki wa boss. Linda? Linda. Okay. Ndamukunda gose. Niwe numva yuko yombera nyina w'abana banje muri kazoza. None bro, jankira he ko amafaranga tuyaronka dukora neza je mbona atakibuze nta gisho haba gucishamwo we gusa uzopfa kwatinga amajambo bro. Abakobwa n'abantu bakunda amajambo, uzopfa kwitegura fresh, gende wikadije nyene muri iyi company batuzi neza, dukora fresh, inoti iraboneka man. Niwe gusa ubuzanye ibintu by'ubujinga gusa, nasigaye Linda ntabagoye na gatoya. We gusa upfa kwikaza imitoma ikwiye fresh, ujya n'umwana wo mu mujima udosaba kumwambarira fresh safi, bikunze uzombira nce na modoka yanjye nyene duciki hariya eba imitagato myinshi. Voilà. We nico ngukundira. Wewe uri umuntu wagutse cyane mu mutwe. Imisi yose yo ndakwituye. Impanuro ziwawe. Canke ivyiyumviro vyiwawe. Ni vya vyiyumviro binyubaka muri jewe. Kandi bikangirira akamaro kadasanzwe. Hama ndibaza ndagiye kuciga. Bro, umviriza ndakubwira ikintu kimwe. Ikintu gisigaye ni kimwe. We no gupanga juru yonyene, tuzoja tupanga, tegura fresh, hanyuma umuntu wewe mwamaze kuvugana nyene wamaze kumusaba gahunda imeze fresh, twebwe ndazi ko byose bizoca bigenda neza. Reka umuntu acike, ahasigaye wewe ni by phone, tuzovugana ibintu imeze fresh. Nenda bakunze cyane gicaki nishikanga. Gusa ndabona ko bimeze neza, ibintu bimeze bonga. Karibu bram. Urakoze mama wanje, icyo ndakundira. Nagera yenda gukumbuye mwana. Mama ni byiza cyane. Hama mama, nayifise ikibazo mfasha kubaza. Kibazo nyabakiga mwana wanje. Ikibazo nacyo sikindi mama. Linda yakoze ikiga mwana wanje. Kumbe wewe ntabyizi mama. Linda agendana n'agahungu kimbwa, sinzi kungena nakavuga bwa kakire n'akagongo. Agahungu kadandaza amazi. No, si byiza vraiment, ntibakwiranye. None ngire nkubaze. Mwene mwe muzomutorera uwo bakundana? Urukundo ntirutora. Mama ntirutora. Ariko akwiye kwiha agaciro. Umwana vraiment ngahi wabatacu babuze, agendane n'agahungu kimbwa. Naho kigejeje ndetse nta naho kazigeza. No, sindayibona nko. Hama mama, nayenje kuraba boss wanje Sara. Yo bari hari? Samisi hari. Nice to meet you. Wow. It's okay. Dumvise nishimye guhura nawe. Ndakunze ukuntu ukoresheje umwanya. Ndiko ndaraba ndabona uri muri wa mugwi w'abana barizwe neza. Bafise indero runtu. Bafise imico n'akaranga by'u Burundi. Ama ikimenyamukuru nabahamagariye ngaha. Nuko ngerageje kuraba nk'ibintu by'ama business ndiko ndakora, ndabona bigeze kure kubwanje ubu bisigaye bingora no kugera. Bisigura yuko nkeneye nk'umufasha ubwe ashobore kuza kunyunganira. Niba ataco bitwaye, nari nifuza ko nobaha ikibanza c'ubwamikazi mu mutima wanje. Sorry, mbabarire sivyo? Nkibaza ko icyo nakoze bwa mbere nitavye. Nagamburutse ndaza ariko mbabarire ku cifuzo cyawe. Ntabwo bikwiye, ntabwo nacakiye neza. Nta kibanza se no gushiraho.
wambabariye kandi cyane sibyo ntabwo ushobora gukundana nawe kubera ko ndafise umuntu yokivye umutima wanje kandi nashobora kumushira impande y'undi muntu kubw'ivyo rero Please ndagusabye ufate basi n'umunota umwe nyiyumvire shira ndishobora gukunda kandi Berinda mwana wanjye ubu wewe mu mutwe wawe wumva bigenda neza cyane byameze neza urimva ko ukomeye neza mu mutwe bye ko kurambira gutyo iminsi tumaze twicarana je na wewe je mbona umenga ivyawatse ntibigenda neza iminsi ndakubujije kajya kana kagahungu iminsi myinshi mama nawe koko ariko muri ndamukunda uramukunda urumva uramukunda kugira utumara amazi mu muryango mama nawe koko nigiki wabuze iwanyu nigiki wabuze ngaha ndamara amaje gute ujya muhimbiri ujya ni nyabubu yo mwibarabara mama kuri kwene se muvuga nabi mama ndakuba kandi nasaba ndamuba ariko nimukomeze gukomeza watiriza ibintu nashaka sinzigera ndabikora musino aho wibaza yuko udashobora gucibwa ngaha muri uyu muryango wewe buri kubera akayaga nyabo. Okay, go ahead. Ariko mama ubuzima tubayemo ni ubuzima bugoye cyane nakira kumwe nakora kugira ngo mbone ko tubaho neza ariko ikintu cyose nkoze umenga ni nyasi mfise ubuzima bw'iwanjye kubera iki mama amashuri narize ndaheze ariko ngiye usaba akazi nta kazi ndonka birambabaza cyane ku mutima w'iwanjye mwananje ndiri kwihangana niko bimeze ayo mashuri wize ntazopfubuza ujye umugisha wawe mwana ntirawuguha niguri kwihangana mwana sawa mama ndabyumva ariko ikibazo ni ikintu kimwe none ngaha tuzobaho gute nta buzima tubayemo ubu buzima duse ngaha ku isi ni ubuzima bugoye cyane none twebwe niki twabuze ku mace nikusanya ko twakoreye Imana none mwananje ikintu cyose kigendana no kwihangana utagiye kwihangana bikunda kabuka udashaka ko wonyumva ibyo ndiko ndaguhanira nikishaka gukunda mama Mami, sawa abarundi barayamaze ngo amaboko atangana naramukanye. sawa Rinda agomba atumara amazi mu muryango. Niko Rinda ashobora kugenda gukundana n'umuhungu w'imbobo, umuhungu w'imayibobo, umuhungu adafise n'ikintu na kimwe. None ga mwana urya mukobwa je burya yananiye naramuhanuye kugira ahibane n'urya muhungu byarase Rinda je sinzi ibyo ari byo sinzi urya muhungu icyo yamubonyemo sinzi icyo amushaka ko kuduteza isoni ko kasa nuko azoduhava duteza isoni ariko rero tugerageze turabe ukuntu byo twobigenza. Mama, Rinda niwe wamuvyaye
kandi nta munsi n'umwe umwana igera kuri imbere y'umubyeyi. Mama muhanure areke kutumaramaza. Mama ariko aratumaramaza, ariko arakumaramaza wewe, ariko aramaramaza jo, ariko aramaramaza umuryango wacu wose. Ikindi naco mama, wanga kugarura impene kiri hafi, yamara kurenga imirambi ukabira nkayo. Mama uriko uranga kumuhanura akiri kare. Mama ujya mukazo azokumarira iki? Nubwo ogwara meme difra. Mama amaboko atangana ntaramuka. Hano umukobwa wawe. Kabiri menya yuko nije ngukunda. Kabiri naombe nifuza tani wewe. Kabiri menya yuko nije ngukunda. Kabiri baraya mate iminwe itangana niramukana ntacyo mfise umutima w'urukundo nzawuguha. Nyemera twibanire turi babiri mu mahirwe mu marushwa. Kabiri